turabasuhuje turabaramukije bivaye naho herereye tubaha ikaze bakunzi bacu ba Schedule Official aho hereye hose turagusuhuje waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, Burundi, Tanzania, Congo, Uganda yewe n'ahandi hirya no hino hatandukanye upfa kuba wumva ikirundi se cyangwa ikinyarwanda cyangwa se wumva ururimi rumwe rwo turimo turavuga hano. Dusuhuje abarundi, dusuhuje abakongomane, dusuhuje abanyarwanda n'abandi batandukanye. Ndabizi ni abantu bumva ikinyarwanda bari hirya no hino ku isi hatandukanye, ariko ndabizi hari benshi bumva ikinyarwanda cyangwa se ikirundi cyangwa se ikinyamurenge. Byose ni ururimi bavuga umuntu wese akumva atarenze gusobanuza. Tugiye kuganira n'abatumirwa bacu, tugiye kuganira n'abarundi ku kibazo kiri i Burundi kandi kigomba kuba cyashakirwa igisubizo, kuko hari abarundi benshi b'impunzi, hari abarundi bari i Burundi nabo, hari n'ibibazo by'ubukungu biri i Burundi. Ni ibintu byinshi tugiye kuganira. Tugiye kugira umwanya dutumira abatumirwa bacu tugezeho ikiganiro. Ni ikiganiro kigiye kumara iminota 30 irengaho gatoya. Yego, ntabwo turi buyirenze, niturayirenza turenzaho mikeya, tujya tuganire n'abarundi bari hirya no hino bafite inyota yo gutaha iwabo mu Burundi. Twagiye tuganira, tubahaye ikaze. Reka duhe ikaze umutumirwa wacu Ndondeza. Ni umurundikazi, we yari mu mahanga, yanze ko vuga igihugu aherereyemo kubw'umutekano we, ariko ni igihugu kiri mu Burayi. Tuguhaye ikaze. Bene bacu bari mu diaspora y'abarundi badatahura neza yuko hari abarundi babayeho nabi cyane gose bari mu nkambi y'impunzi. Turanatahije n'abari Burundi mudukurikira muri benshi, turatahije abari mu mabohero y'u Burundi muri benshi. Turabatahije mwese abarundi aho muri mumaze gutahura urugamba rwo kwibohora cyangwa mumaze no gutahura yuko Burundi bukeneye kubohoka. Turanatahije n'abandi mutwumviriza mukumva umenga ivyo tuvuga ntivyumvikana, mukumva umenga turiko turakwega ingwano, mukumva umenga turabarundi bariko barahemukira abarundi ko ari twe turiko turakwega ingwano. Burundi uriko uratwumviriza gutyo uri hafi y'ubutegetsi bw'u Burundi, utahure kandi ugende ubutahuze yuko nibo bacagura ingene tuzogwana nabo, nibo babicagura. Ukabona ingwano irateye, umenye neza yuko utewe n'abari ku butegetsi uno munsi. Nibo bakamye mu nda abarundi, nibo biba, nibo bica. Inzego zabo ziba zihembwa n'amahera y'amatagisi y'abarundi, tukumva ku munsi bariko barica abarundi babanyuruza. Nibo batumbereza ko inkoha abarundi bakeneye kuja gutora, bakiba amatora, bakanababuza no kuvuga ko amatora yagenze nabi. Nibo baboheye hanze y'u Burundi impunzi z'abarundi, bakaja gukorana n'ibihugu nka Tanzania baba bariko baraturubika impunzi z'abarundi bakagomba kubatahisha ku ngufu. Ni intwaro y'u Burundi niri kiracangura ingene tuzoyikuraho, uko ingene bizogenda, nimba biteza guca mu amasase ku yandi, ingumu ku zindi tuzokubitana nabo. Nibo babicagura kandi ntawuhagarika Rwanda tw'iwabo. Turavuga ati tugire igihugu tucitangire. Jefian, fata ijambo zokoze. Urakoze cyane ku mijambo Ndondeza n'abariko baratwumviriza. Reka mpere ku cyo bariko uravuga, kenshi nico nama mvuga kandi ari ijambo ryumvikana ku barundi n'abarundikazi bakunda igihugu cabo. Hari benshi bavuga ngo hari abantu bariko bakukeza intambara, ngo hari bakora bakwega intambara. Mugabo nkuko bivuze nanjye nivyo niko nama mvuga nti intambara iriko ikokezwa na CNDD-FDD. Uriko aratera intambara ni CNDD-FDD, kubera burya iyo umuntu ubona yuko uriko urarenganya umuntu ntumuhe ikibanza ngo avuge, kuko twibukanye gatoya nabo nyene mu kuza ntibaje baciye mu matora, ntibaje mu bundi buryo, no, baje nkuko no munsi nazo dushaka kwinjira, baje binjira bavuga yuko babuze aho bavugira, bagenda kugira Roberiyo. Iyo Roberiyo bakoze nta musozi bafashe,
nta gacimbiri bafashe, bateye akaduruvayi bararasa bariruka ico bakoze kwari ukongeramo kwica abantu. Pardon. Rero ico baje ngo baje guharanira, baje kwanka nico bariko barakora. Bobo abagiye mu ntambara kugeroberiyo kuko babona yuko ibindi vyanse. Uno munsi rero nabo nimba bagiye kuba nka kumwe hamwe baza kwiyamiriza, baza kwanka, uno munsi bakagomba kuba nkabo, bamenye ko hategeza ku bindi ntambara kuko abarundi bariho kandi barushe bababaye. Umaze kubona miliyoni z'abantu ziri hanze z'impunzi, uri umukuru w'igihugu rya mugasinzira, abatamutima ufise sinukanye kuri ico. Nari mpere kuri ico gasi ndacibagiriye ico waruvuze nyene, s'abarundi bariko bakwega intambara, ni CNDF-FDD iri kwiga intambara, ivyo bavyumva. Iyo bitari kwikwega intambara, yari gukora ivyo abarundi bayisavye, yari gukora ivyo yaje ivuga yuko ije gukora, kwije gutwarira abarundi bose. Uno munsi siko bimeze, ubu nta no kugaruka twavuze kenshi. Ikindi nagomba kugaruka ko cane nagomba gusumikira ko cane, nko mwavye byo kuri topic bya RED Tabara. Abantu benshi baravuga ngo RED Tabara ni y'abatutsi, ni y'abaki, mugabo umurundi wese azi ubwenge muri kino gihe turimo uno munsi tuko turavugana, nibaza yuko atamugwi w'abantu barenga 100 canke 200 bo bakifite ubwoko bumwe. Ivyo ntibikibaho mu Burundi n'abarundi ari 10 cyangwa 15 bo batutsi gusa cyangwa bakabaho. Mugabo jeje nibaze yuko RED Tabara irimwo ubwoko bwose, irimwo abahutu ikabamwo n'abatutsi. Ikindi hari abantu babona iyo umuntu abyuye umutwe agira ikakora, abandi baca batangura gukira kuzana amajambo aryoza. Byo RED Tabara bavuga ko yakoze muri Kongo, byumvuko atwe turi andehoro yabyo ya RED Tabara tuvyumvuko. Mugabo cyo tuzi nuko RED Tabara ari y'abarundi, RED Tabara tuzi ko ari abarundi, RED Tabara tuzi ko ari abakongomani, tuzi yuko ari abanyarwanda, tuzi ko ari abarundi. Abo barundi rero ibyo bavuga yuko bakoze muri Kongo turavyumva bamwe ariko barabivuga ngaha ku ma réseaux sociaux, ariko ico mpagarara ko ni icuko kugira bagwane muri Kongo hariho imbarutso yabaye. Byose naza ko batahagurutse ngo turagiye kwica abantu kwa musa atacabaye. Burya umuntu kugira ngo umusubize aba yagutanguye canke umwishuye ikofa yagukubise irindi. Ico nzi cyo ni icuko ngo nayivuze Tabara n'abarundi. Abarundi rero tuje hamwe tugerageze turaba umuntu agiye imbere avuze ati ndi imbere, ivyumviro byanje nibi, tumukurikire tumufasha, oreye yukuza kumwambika ibara. Abakongomani kubo bavuga wa RED Tabara nabi, bayivuga umwose afite ushobora kwinterpreta ikintu uko ucumva, uko ushaka, uko ucibaza. Nazo turi ngaha ku ma réseaux sociaux, ivyo tuvuga byose nivuye ngo ntituba tubizi, ntituba twarabibonye, mugabo turashira ko tutingira. Mugabo pana ukonfirma abantu babi, umuntu avuga ngo je confirme que iki icabaye kandi utakibonye atana preuve yacu bifite, ngo mwabivuze. Rero RED Tabara nimba yarisha abanyamurenge ntahizoboneka, bazoshengezwa. Rero kumpanuro nagomba gutanga, twebwe abarundi twebwe nyene inguvu aho twudishira hamwe turavise uko dusanzaza, kandi tugafite iyindi ngeso Imana idufashe dukore mu iyo ngeso yuko kugira ngo uduge ubanza kudugira ku wundi, ubanza kumucafuza, ukamutuka, ukamubwirayo ibyo akora bitabaho birenze kugira abantu bose bamwange. Iyo ngeso turayifise abarundi, nka ku mazu sociaux kuri X turabizi ibyo tubayemo ngaha. Mugabo ugasanga tuko turabeshanya ngo objective dufise ngo rero kuraho CNDF. Shika ku musozo dobukoze. Yego ku musozo nagira mvuge rero n'ivyo uko akantu kanyuma nagomba kuvuga kandi nako waravuze ati RED Tabara iri mu Burundi, mugabo base arrière iri muri Kongo.
ico nagira mvuge nti ntaba ariko arisigura ngo abwira abantu bamwe aho bari canke aho batari mugabo ico nibaza coco nuko mu vya gisirikare nta muntu ashobora gutegura intambara ari mu gihugu ashobora kuba haba bariko barasensibiliza nkuko turiko turabikora ku marezo sociaux ariko mugabo nibaza yuko RED Tabara yoba iri base muri Congo mugabo kuba mu Burundi hoho nibaza yuko bidasona neza bitingira neza benshi nico gituma petete ngira batanavyemera kuko aho baba bari ifo kubagira entraînement ntushobora kuba utari kubagira entraînement witeguriye urugamba mu Burundi rero gira entraînement nazo yuko byabigoye hanyuma iyo chemin de repris nayo chemin de repris iba iyo hariko haba urugamba rwatanguye mugabo urumva bagira aho bashikira barahateguye mugabo rero nibaza yuko kuri ico vuga bati RED Tabara iri base muri Congo kuvuga ko iri mu Burundi murakoze karako urakoze jise ku majambo ushikirije ariko nkuko nyene ikibazo no musi ni question réponse RED Tabara bari Burundi kandi bari Burundi ku bwinshi nibakeneye gutanga map ngo bakoreshe GPS ayo n'amakuru ava muri RED Tabara reka twumve Kemet hanyuma na commande munyihanganire Kemet muje mutevye na commande mu gerageze ari bibazo mu bivuge n'ingoga canke ari interero yanyu mugerageze kubinyarutsa kugira ngo duhave dusozera ikiganiro ko amazi yazidusageze kure Kemet mu kugurura micro Kemet turi kumwe bon ndabona Kemet atariko arugurura micro reka commande ego tugira igihugu tucitangire commande neza ntacyo akora no musi mu kiganiro gikomeye cyane cyiza shimire ba Clariste shimire abantu bose mwafasha ibintu bitandukanye nta byinshi novuga babivuze utwara RED Tabara twumvise ikiganiro ciwe twari twaracumvise twari tukizi umuvugizi twavyumvise imigabo n'imigambi ya RED Tabara dusanzwe tuyizi twebwe ariko ifa ko yami twama tuyibwira n'abandi batayizi kuko abarundi se ano matelefone turonka bose bavyumva rero kwashaka tubana duhimira abarundi ufise wiwe Burundi amubwire iki kiganiro kimuhe acumvirize n'ubundi hari abo twari ko tuvugana mu mwanya nanagihaye Burundi tabwiye ati ca ku murongo mwumvirize mukurikirane niyaza ko abeshi bariko hano babikurikiranye bariko baramenya ukuri irya ntwaro barazi amanyanga yayo bararira barabizi rero niyaza ko urugamba rwa RED Tabara rwaratanguye igikenewe ni iki nuko abarundi mwese muyimenye RED Tabara ikiharanira nuko mushiranwa kw'agakoni kanyu aho uri kora icyo ugomba gukora hama urakeye ejo bundi intwaro tuyisezerere iyi ntwaro itagira ubutungane nyabwo niyaza ko mumaze iminsi mukurikirana amakuru y'abana bari bapfunzwe b'Igitega bajya abantu kubera bari abana b'abasenedevdd bijya bintu barabikoze batumwe n'abavyeyi babo cankwe nibiki ariko kubera atabutungane nyabwo bararikuwe atakuri kugaragaye atakuri kumenyekanye RED Tabara igwanira ukuri igwanira kuzoshira hagaragara ikintu cyose kibaye kugira abarundi bakimenye tuzigera twemera RED Tabara ko haba ikintu kinyegeje nimba umuntu yakoze icaha yaba ari wo kwanyokora cyangwa kwaso naje hagi nayi mukubita mu gahanga ikindi nagire ngaruke kuri kino kintu c'abanyamurenge cabaye isi ubundi se abanyamurenge bajya abantu bakizanye ni kakagwe abarundi bindandende bamyereye gutwara bakoresheje ubwo bwoko no musi Burundi turamoka harana agwanira izo nyungu za politiki mugabo no musi RED Tabara ubwo bwoko yabanje gushira hasi ubwoko RED Tabara igizwe n'amoko yose abatwa abatutsi n'abahutu bose mu nzego z'umuhari bose barimo haba ku mitumba itandukanye mu makomine mu province muri n'agacimbiri hose izo nzego umuhari wageye ushiraho rumwe wese ari yisangamwe niyo gituma umuhari ugeze ku rwego ugezeho nta nzara ugira ugeze nta mazi ubura bawuha
ico bakeneye fasaba rero abo bantu bako kagwi bama bashaka ikintu cyose badatanguye cyangwa batarimwe batumva ko batarimwe bidakunda bashire hasi aho gapira sabanyamurenge babivuga ngo ndaja mu masupesi atandukanye kare hariyo narimwe bari muri ivyo nyine byo kugwanya societe civile bakumvisha ngo vuga iki abo bantu nibahagarike sinabandi za ntwaro zatuma badede baja mu ishamba nabo baprona bamwe batayibanga dashoboka shira hasi ijya ntwara CNDD niyo tugwana nayo nta kindi na kimwe tugwana nayo nimba mugwanya ijya ntwaro nimuze dufashanye nimuhaguruke mugaba ntimugwanye abana bariko bitanga barara rubundi bamaze imyaka 10 n'ingahe barahagurutse kugira bagwanye ijya leta nimugwanye ijya leta muri kugwanya abandi bantu bahagurutse ngo bayigwanye nimwahaguruka mugwanya bahagurutse ngo bayigwanye abasi ni mwebwe tuzobanya mwebwe hanyuma tuje kugwanya ijya ntwaro twabanje kuba kuramwo ako gatima matare murakoze cyane kurakoze gose komanda ku majambo ushikirije nivyo no kwibutsa abarundi burya ijo turiko turagwanira n'intwari ibereye rero mu gihugu c'u Burundi ubundi ni intwaro yungura abantu benshi ariko ni intwaro ishobora no gutera ubwoba abantu n'abatari abasendedefdede abantu bavuga bati iya gihugu umunsi hajeho ubutungane bukaba bwigenga hakazoza abantu bakatwagiriza ko hari ivyo twakoze havyo dushaka bakumva umenga ni habi kiroberi cyo gukuraho CNDD-FDD gusa mugabe ivyo bindi by'intwari bereye akaba ari ikintu kibabera ikibazo ivyo rero nabinyene no kubitahura kugira ngo tube tumenya ivyo abantu bose baba bariko baravuga. Hari umuntu aje ubwanyuma imvuga kuri umbabarire n'ukuri uje umwanya wa nyuma ndaguhaye micro ugira ico ushikirije hanyuma duhave dusezerana imvuga kuri ndabona ciyamanuka ariko yarashoboye kuduga ndahari okay go gira ico ushikirije nawe imvuga kuri yambu cyane bahora cyane niho nari nkiza mu kiganiro ariko nabonye nayo mfise ibibazo cyo kubaza nyene leta nigeze kukibaza witwa Clarisse Irakoze turiye mu kiganiro nta nyinshi nanarose ariko niko ndabaza koma leta bara kuvyo numva imeze neza iharanira agateka kazira muntu iharanira kuronka ubwigenge bw'abanyagihugu ariko icyo nashaka kumenya hariho wigeze kukubaza wowe nyene yitwa nde sindamwibuka afise agaprofile k'igiseke umudamu yitwa ziri ku nama akubaza kubwira ati hariho abajene ngo baje muri RED Tabara hama ntibasaba kuboneka kandi bavuga ko baje muri RED Tabara rero nashaka kubaza ati bimeze gute kuko nta utoshimira umuntu ashaka gukuraho apana gukuraho intwaro ya CNDD gusa ahubwo nta utoshima abantu bashaka kugarukana umwizero mu gihugu bagakuraho ubusuma bagakuraho abicanyi bafise amabi menshi hakaza abantu atakintu bagirizwa bashira igihugu ku murongo igihugu gatera imbere yego rero kabati none nk'ibyo ziko mu nama yavuze yababajije ati abantu none ko baje hama ntibasa kuboneka ibyo nivyo vyoba vyabaye vyo sinzi ko ari vyo nashaka mumenyesha hama nimba leta barari mukuri ndayishimiye cyane kuko turashaka ahubwo natwe kuba tutoba turi muri yo tutoba turi ahubwo natwe tuba turi mu makosa ahubwo kuko natwe dushaka impinduka natwe dushaka ahubwo twokwifatanya nayo nimba imeze neza murakoze mumbaye inyishu kuri ivyo urakoze imvuga kuri ariko by'ukuri mu kiganiro canje ujumbarira ati ziri ku nama yavuze gutya aye ahubwo ndakubarira nti ivyo wamwumvise ko byose ugenda ubifute mu mutwe wawe hanyuma ugurure mu mutwe hajeyo bishasha kuko ivyo afundika ni byinshi kandi harimo n'ububeshi bwinshi ariko ubajije ati RED Tabara ngo yaraje iragenda ntawe yaroye none ntiri ngaha ahubwo ndaguhamagariye ukurikira ibiganiro
iki kiganiro ucumvirize nubwo uzutevye nishahera urashobora gusubira kucumviriza uronka inyishu nyinshi. Hanyuma nk'abandi bose ndababariye ati RED Tabara irafise page yayo kuri X, mugende murabe RED Tabara, mugende murabe page ya porte-parole wayo, muraza kubona ngama commentaire, muraza kumva uyitwara yitwa Bayaga Merci, ikiganiro nagishizeho ngaho ariko aravuga, muraza kumva ikiganiro na porte-parole wa RED Tabara, iriko kuri Facebook, iriko kuri YouTube. Kurikira ibiganiro ntaho abazi yuko ariho RED Tabara ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu nta vyigezeho, ni imwe yamye ari imwe. Hashobora kuba hari bari bayirimwo bakadebukirwa, ariko ntihaciye hacikaho iya kabiri, nta n'iya gatatu, nta n'iya ndondeza ihari, ni imwe rudende igihari, ntaho yari yaroye. Yego ndanga nawe waje utevye, urashobora kugira ngo ntuniganwe ijambo, nawe urashobora kugira ishushikirije umwanya mutoyi, hanyuma tuhabe dusezerana. Ndanga turi kumwe? Ego muranyumva? Turakumva, karibu cyane. Ndasavye cyane imbabazi kubera ko nshitse ntevye, cituma nanje ntanifuza kubakoroga cyane. Jewe nagira ndagusabe kandi ndanagushimira ubwa mbere ku bikorwa byiza ukora byo kumenyekanisha umumaro w'iteka. Ikibazo ni kimwe gusa, ko tuzi RED Tabara uko uyivuze neza ni resistance pour un état de droit, turaca ico un état de droit. Nagenda gusaba birashoboka yuko ukanya gake uronka umunsi umwe uzokora ikiganiro bishobotse bakarimo abantu ba diaspora, donc abantu baba muri ivyo bihugu vyitwa ko bimaze kumenya ico un état de droit, hanyuma ubabaze igituma bariko baratraîner les pieds canke igituma ariko bafata kanya kanini kugira ngo bazobe bamaze kugira ico batereye no gushigikira uyu mugwi n'ingufu zabo zose n'ubwenge bwabo bwose. Wabaze igituma umurundi wese mu diaspora aba muri ivyo bihugu vyitwa ko bizi carico n'imiburiburi en état de droit. Wabaze ingwane baba bafise imbahe bacita ko ari abarundi bafise ingwane izihe umurundi aba mu bihugu byo hanze, ndiko ndabisubiramo none kugira ngo vyumvikane neza. Umurundi aba mu gihugu cyo hanze carico cose citwa ko kimaze gutera imbere akaryama ariho un mouvement iri kuri resista pour un état de droit, hama akabateye kwarashikira. Nukuri sinashaka gufata umwanya munini, mugana nashaka nsabe nivyashoboka uzotugirire ikiganiro kijanye n'ivyo bihe twumva ingorane bafise, ko nibaza ko ni ingorane heka twebwe tutatahura. Urakoze. Urakoze cyane ndanga. Nivyo abarundi ntimuhemukira Uburundi. Umurundi umaze gutahura yuko ibintu bikeneye guhinduka, nkuko nabivuze ikiganiro k'igitangura, hari inzira nyinshi. Genda ubuti jewe umwanya wanje ndawukoresha kugira ngo mfashe impunzi z'abarundi, kugira ngo ntibicwe n'inzara, kugira ngo ntibajujute, baronke ingene biga nubwo ari impunzi, bashobore kuronka ingene bivuza, koresha ivuza ngaho uzo uri kuratabara. Nimba wumva yuko ukeneye kuja gufasha abari mu mabohero, uvuga uti uri muri diaspora, naho nyene uzo uri kurafasha gutabara. Nimba urondera inzira, ariko nimba wicaye nta na kimwe muri vyose uri kuragira ico ufashije kugira ngo Uburundi bubohoke. Ego medata nimba utagomba gufasha RED Tabara, ariko ntiyagere ico ubufise atari kugo amajambo yo kwidoga ngo mu Burundi ibintu bimeze nabi, wamuri kuravuga ngo ivyo bintu uri kurahemuka Murundi. Rero nawe hatwagiye mu mahanga baraduha indaro, ariko n'indaro y'umwanya mutoyi, naho uzohavyarira umwuzukuruza wawe. Je ndi muri Canada, n'umwuzukuruza wanje nubwo abakanadiye bari buvera bazokama bakiko baramubaza ati iwanyu nihe, uva he? Urumva aha baduha akanya ko kugira ngo dushobore kwiyubaka, ariko ukaba nta na kimwe uri kurakora. Uburundi warabuhevye. No munsi vyuka uraba ufasha, ni wumva wanyuzwe no gufasha RED Tabara yifashe. Ahantu ngira ko mbarire na babandi bamwe bariko baravuga ngo none ngo kubera iki ngo batariko baravansa, ngo kubera iki ngo iyo myaka 10 ngo bakoze iki. Wabatumye iki? Wa Murundi we uri kwibaza ivyo bibazo, wewe wabatumye iki? Wabafashije iki kugira ngo bavanse? Agatafari kawe kangana gute? Warabikoze? Kuko nimba warabikoze wagenda utanga agatafari kawe kugira ngo bafashe, kugira ngo batahe, wagiye uronka amakuru y'ivyo baba bariko baracamo. Nukuvuga ko urabizi neza igituma batarinjira. Nimba naho nta na kimwe wari kurabafasha,
reka nukuza kubishuza reka gufata ko ari abantu bavukiye kuja kubohora igihugu ata place hama naho ngo ze kuvyijoyinga gusa ahubwo bashigikire nyimba uri muri etat de droit nyene mugani wa ndanga genda nawe uvuga uti ni igiki nize ngaha bimeze gute kubaho muri etat de droit hanyuma ni kubera iki mu gihugu wacu tudafise etat de droit yego Clarisse ndabona wagarutse kandi wari wagiye nibajije yuko hari akantu bagomba kongera ko tugire igihugu twitangira igihugu yego nari namanutse kuko nari nabwiye ko bwije ariko ntanja mu ba listeners sinari bwasinzire nari nkicumbiriza numvise n'ukuri reka mpere ku bintu biryoshe twumvise ndangahereje kuvuga adutera kamo bijanye na cayiganiro wari wakoze uvuga ati ico gudatabara ariko nibaza ko ataco vyokwica tubisubiyemwo kandi ati wewe uri ahantu ukabona ibintu vyaho vyiza intwari ibereye demokrasi amatara amaze amabuilding abantu bateye imbere ukabinezerererwa ntugire ico ukoze ngo nawe bibi vyiwawe kuko ubikoreye Uburundi ubu vyikoreye biba ari ivyawe donc atikireka umuntu afise ingorane ni ibintu bikomeye cane ndamushimiye ndashimiye n'abandi bavuze inyuma igihe nari nagiye imvuga kuri je no kuri narakwishuye rero bijya bintu sivyo ndasubiyemwo nta kintu avuge ni ibintu byose birahishwa inkuru mbi canke urupfu canke amaraso ni ikintu udashobora guhisha abantu 70 80 ntibogenda akagire ntabaye bafise amazina sivyo kireka niwazana kandi si des accusations comme ça ziri grave c'est accusation umuntu apfa kuvuga gutyo mu ngo akabalance en l'air il faut ko haba hari ama preuve yabyo donc inyishu nuko atari byo nico nashaka kukubwira ntuvuge ngo sinakwishuye narakwishuye gusangira ngo yari yakunyuza ariko nivyo nyene sivyo kugira igihugu tucitangire urakoze cyane Clarisse ndabashimiye mwese twabanye kuva ikiganiro kigitangura abaje bacerewe nabo nyene nizere yuko mwashoboye kumva ibitari bike igituma dukora bino biganiro igituma na cyane kino kiganiro cuno munsi yari ama question réponse yari kugira ngo umwe wese muriko batumviriza aronka inyishu yiyumvira inyishu ziva mu bantu bashigikiye leta abantu havugwa byinshi havuga benshi ariko ugasanga hariho abantu benshi bavuga batari nayegereye batari na hafi yabo ahubwo biyemeza yuko bayizi kandi batayizi mutahure yuko ndabisubiramwo hariho abantu benshi badakeneye na gatoyi yuko leta barishika ngo ishireho intwari ibereye mu Burundi hariho abantu batabikeneye nitwibaze ngo n'urugamba rworoshe nitwibaze ngo ni kubera ngo tuba turi hanze nk'abarundi tudashobora gutaha ngo turwanya twese CNDD-FDD ngo tuyigwaniriza bimwe hariho abashaka kurwanya CNDD-FDD ndabisubiramo hariho abashaka kuyigwanya ariko ari kugira ngo baronkere privilege za CNDD-FDD batagomba kuyigwaniriza abarundi bose twebwe aho duhagaze turagwanya CNDD-FDD tukavuga ati dukeneye ko Burundi habamo etat de droit habamo intwaro ibereye iyo ntwaro ibereye kandi twifuriza n'abandi bose turavuga duti natwe nitwagira amakosa naje nihaba hariho papa wanje canke ngo tuvukana hakaza umuntu akamwitwarira mu butungane bwigenga hamba bakavuga bati uyu muntu n'umwicanye ateza guhanwa gutya azohanwa ivyo rero abarundi bose babishaka sabagwanya CNDD bose babishaka muzoza mubamenya nimwiga kutahura ati uyu muntu ari mu rugamba uru canke ururiya hama umenye ko mujana canke mutajana ico tuzi coco twebwe tuvuga ko turi abarundi tuvuga kandi ko dukeneye igihugu ishira imbere abarundi bose kitabavanguye amoko kitabavanguye mu ntara kitabavanguye ngo n'abari muri uno mugambwe canke nguriya mugambwe ahubwo kikadufata twese nk'abarundi hanyuma kikatubera umuvyeyi by'ukuri tubona yuko adukunda twitayeho ico nico turwanira abo muzokumva bariko baragwanya leta baramuze mu bamenye ari kune bari gutanu mumenye n'igituma bariko barabagwanya ama mu bashigikire muzi ibyo miko murashigikira kubakoresha ububeshi bwinshi burya nishuye burya yamaze kumanuka nkamubarira ati ivyo bintu ziri ku nama ariko aravuga byose genda ubifute mu mutwe wawe kuko hari abarundi benshi nkawe bakoresha ububeshi kandi ku mvo zindi bataba bagomvye kuvuga ivyo arizo urumva rero muri yubara ariko abandi namwe mumaze kuvuga uti
agatara akabuji katse nimba katse uno munsi urashobora kuvuga uti mbega nca hehe none kugira ngo ndabafashe. RED Tabara bari iruhande yawe, abayishigikiye bari iruhande yawe, ni wababura hafi yawe urabironderamwo muri wewe aba ari buwanza cyane ako kabuji ugacanira bari hafi yawe. Ko abarundi twese n'abantu turabarundi, turabantu bava amaraso nk'ayiwawe, tuva amaraso amwe nk'abajya turwanya. Ni ukuvuga yuko umwe wese nukironderamo inguvu akamenya ati inguvu ndazishira ubutware bwanjye ndagushira. Ni waba umenya abashigikiye RED Tabara bari iruhande yawe akatari karakenewe. Ntihagire umuntu yicara azi yuko urugamba ruzokwikora ujya mugabo yahagaritse ubuzima bwiwe agahagarika amashuri, wewe waragiye mu mahanga canke urakora wabandanije wiga ubuzima bwawe burabandanya, ubundi nawe arari bibi mujya avuga ati ndare nitegura kubera yuko ejo nzoja kubohora. Uyo rero ntuca umusaba ngo ace agenda ngo ace yigurira n'amasoro, ngo ace agenda yigurire n'ivyo afungura, ngo ace agenda byose mbere abirabe kuko n'umuhamagaro wiwe wo kubohora. Reka umwe wese muri twese arafise aho ashobora gukora kugira ngo abashigikire. Urumva rero ejo amateka azovugwa we wibuka ati umwuzukuru wawe uzomubarira gute uti igihe Uburundi bwari ko burabohoka wewe wari ufise uharurura wabikoze mwiki wari warihebuye. Igituma tuza gukora bino biganiro ni kugira ngo akabuji nawe gacane, ni opportunité uhawe nawe kugira ngo uvuge uti ndafise ico niko ndakora kugira ngo ushobore kuja kubohora igihugu c'Uburundi kubera ashaka ko kibohoka. Hanyuma nk'uko nama ndabivuga mu biganiro ndavuga ati ikiguzi c'ukudatabara umwe wese ari hamwe ni kinini cyane gose gusumba ikiguzi c'ukudatabara, kandi ico kiguzi c'ukudatabara kizoguma kiduga ugenda urabe muri konte yawe abo abazoguma bakeneye ubufasha bwawe kugira ubavuze, abazoba bakeneye ubufasha bwawe kugira bagende ku ishuri yera abantu bashobora gukora bakibeshaho, abazoguma bakeneye ubufasha bwawe kuba ari mu nkambi y'impunzi bazoguma bagwira, bazoguma baba benshi. Ariko twoja hamwe twotahura turi benshi tukavuga duti ikiguzi cyo gutabara tukimenye tugitange kandi twiyapike tugitange kugira ngo Burundi bubohowe. Wosanga ca kiguzi twahora turi ku ruhande kizogabanuka. Ntaco Burundi bubuze, twahezagijwe igihugu ciza, niho barinda banacika na Edeni nuko bacita Edeni bariko baraciba bariko barisha n'abarundi. Ariko turafise byose, turafise n'ubwenge bwinshi buri mu barundi. Ibi biriko bigenda nawe no munsi ejo hari intwari bereye twoshobora kubibogora neza cyane gose tukabishira ku murongo. Uno munsi twoshobora kuba batabazi b'akarere aho abantu bagombye kubabesha mu kabona umenga barabishobora ndabisubiramo. Ejo twoshobora kuba batabazi b'akarere tumenyereye ko dufite responsibility yo kwibohora kugira ngo dutange n'amahoro mu bandi, kuko abapfukamye mu nda igihugu c'Uburundi bariko barakora amarorerwa no hanze. Ivyo bintu byose tuteza kubikuraho kandi ntibizokwikora, bizokorwa na twebwe n'inguvu zacu. Umwe wese nagenda arondere ashobora guca n'icyo ashobora gufasha kugira ngo tubohore igihugu cacu. Nuko rero murazi ko duhora duheza n'akaririmbo, reka ndabacagurira akaririmbo ko twavuze byinshi. Reka duheze na morale kuko murazi ko nama ndabivuga urugamba rwo kwibohora tururyohererwe kuko ni urugamba rw'iteka, ni n'urugamba n'Imana ikunda, kuja gutabara abarundi, kuja gutabara abantu bapfukamwe mu